Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Niteka n'umunezero byo gusubira kubana namwe inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi y'abanyagihugu mu nkundire mbanze ndabipfurize umwaka mwiza wa 2023 uzubabere umwaka w'amahoro n'amahonda kaza rero mukurikire amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri kugenekerezo rya 10 ndayahere ku ngingo nkuru ashimikiye ko Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda mu gihugu kibanyi ca Kongo y'intwaro rusangi baraye ntibuca biturutse ku gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bicira umuriro aho ngo bagiye banatwaye umuntu mu ntango zano makuru mucamo vyumva urongo y'igipolisi ciperereza mu ntara ya Bujumbura aragirizwa gusahura abadandaza barangurira mu gihugu kibanyi ca Kongo baciye muri zone ya Gatumba ni muri komine Mutimbuzi tubafitiye n'ikiganiro ubahuka aho abatumire bagaruka ku majambo ahushanye umukuru w'igihugu yagiye arashikiriza kubijanye n'ukubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwo kuruza impanda mu kanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano mwari mwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru hari amasasu yarashwe n'umugwi w'abantu bataramenyekana yaraye yumvikanye mu ikamba Abarundi bahungiyemwo ya Rusenda ni mu gihugu kibanyi ca Kongo y'intwaro rusangi ivyatumye izo mpunzi zigira umutima uhagaze umuntu umwe akaba yaratwawe n'uwo mugwi abo Barundi bagasaba ko umutekano wabo wokongerezwa n'inkuru ya Elisi Mugisha. Hari nk'igihe c'isaha 5 zirenga z'ijoro aho Abarundi bahungiye mu inkambi y'Irusenda mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi bumva inkoho zasana mu maviraje atandukanye agize iyo nkambi. Isoko ryacu aho Irusenda rimenyesha ko hari umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bari baje kwiba kuri umwe mu mihana yo muri iyo nkambi. Uyu numwe muri abo Barundi abitubwira. Ikipe ya Rusenda ni village 9, village 11, village 3 kware mu mutekano muke. Isati 5:23 twaje twumva inkoho zasirana bivuye ku migwi yitwaje ibigwanisho bari baje gusahura ku mushinga ntahe yitwa Efraim Batazira Depite no kundi mubanyi wiwe yitwa Matiasi muri village 3 bari bafite inkoho bari bafite n'umuntu babohi amaboko mu mugongo bagenda baramubwira ngo turakwica ngo uyu munsi ni umunsi wa nyuma yaboneka ko ari umurefije ariko ntitwashoboye kumenya. Abarundi bahungiye muri iyo nkambi bavuga ko bimwe mu vyaraye vyibwe bimaze kumenyekana. Je twashoboye kumenya bakuye kundi mugabo witwa Matias ni iradiyo ariko depite ntitwamenye ivyo bashoboye kumwiba uko bingana. Mu nyuma y'izo nkozi zivuze harabaye ikijura rya komiseri arongoye apolisi bo mu nkambi perezida arongoye komite nyobozi jejwe abarefije hanyuma rero muri iki gitondo naho twiteze turabe icyo abategetsi bashaka kutubwira ko bashobora kuza gutanga ihumure. Abo Barundi baravuga ko atari ubwa mbere ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho vyibonekeza aho muri iyo nkambi bakagira n'amakenga ku mutekano wabo. Abarundi bahungiye Rusenda basaba babijejwe kongerereza umutekano wabo. Elisi Mugisha urakenuye mu bijyanye n'umutekano kandi umuhari FNL ngo waguye mu gahundwe umaze kumva ko hari umugwi w'abanyamurenge wagiriza gufatikanya n'ingabo za leta y'u Burundi mu guhohotera abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu buseruko bwa Republika y'intwaro rusangi ya Kongo. Ivyo bishikirizwa na Isidore Nibizi ahagarariye uwo muhari kubwiwe uwo muhari nta na rimwe ushobora gukorana n'ubutegetsi usanzwe uri kuragwanya. Isidore Nibizi asaba ababivuga kwishikira ku rubuga bakibonera ukuri aho kuri umvirize. Tumaze kumva yuko umugwi w'abanyamurenge uriko uragiriza FNL Kongo hohotera ngo abanyamurenge ngo bafata ngo amazu yabo bagaturira ngo inka bakarya ngo bafadikanije ngo na leta y'u Burundi ngo bafadikanije ngo na leta tabara ngo n'abakongomane twebwe n'ukuri ahubwo twaguye mu gahundwe kandi n'umuntu ngira wese aje ukuri hamwe yovyumva ngira ngo yokumva ko atakuri kurimo twebwe turiko turwanya leta y'u Burundi none twofadika
twogitikanya gute n'imbonerakure, twogitikanya gute na CNDD-FDD turiko turagwanya kandi dufise imigambi yo kubatembagaza twakuriye ku butegetsi. Uno munsi vyoshoboka gute kugira ngo babe abagenzi mu buryo twoja hamwe tukaja kugwanya abanyamurenge? Mbega twebwe abanyamurenge FNL dufiki? Uwo muntu yabivuze ngira ngo yarihenze gatonya, yobaza ngira ngo ababa bari kuri tere yuko FNL itarigera ishwana n'umunsi warimwe n'abanyamurenge. Yobo mubwira yuko FNL itarigera yasana n'umunsi warimwe n'abanyamurenge, kandi twebwe nukuri ntitushobora kwinjira mu ntambara z'abakongomani, dushobora kwinjira mu ntambara zifise akaranga k'imvuze k'amoko ko twebwe ico FNL ngira ngo murabizi ko turagwanya kugira ngo ntihagire usubire kuba ingorane ubwicanyi bufatiye ku moko. Nico ko turagwanya, kandi ngira ngo murabizi ko no muri FNL harimo abahutu n'abatutsi, nta twebwe abarundi bose ikibazo c'amoko twebwe tufata ko ngira ngo kibaho kandi kitazosubira. Abazana ico kibazo c'amoko nuko twebwe ntituri kumwe, ntizofata tubaye kumwe. Twebwe turiko tugwanira agateka k'abarundi bose, umurundi ishire akizana atawandya wangura. Nico gituma rero twebwe turashobora kwinjira mu ntambara za Kongo, intambara zifatiye ku moko. Isidore Nibizi arongoye umuhari FNL. Ubusuma bwo mu mazu bwasubiriye kwimonogoza muri quartier Gatunguru iri muri zone ya Rubirizi muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Mu kiringo kidashika indwi imwe gusa hamaze kwibwa imihana 3. Rimwe na rimwe abo basuma ngo ntibatinya n'umurango, vyongeye bakarira imiryango y'abari mu nzego z'amahoro n'umutekano. Ni nkuru tubaza Elvis niyo mwungere. Mundu wiheze hibwa imihana 3 yo muri quartier Gatunguru ya zone Rubirizi. Imihana 2 yari y'abasirikare nayo uwundi umwe ukaba uw'intwazangabo mu gipolisi. Abo basuma rero bakaba kenshi bakoresha ubuhinga bwo kwimba inzu bagaheza bagasahura ibiriyo byose ataco binona. Ibisoma kuri Gatunguru vyatatu undi yahera umupolisi imiki umusozi afite amasoda naho ibyo nari barimba inzu n'ubundi bamuze ku murango, ubundi nyene barabomora kuri babomoye iwanjye kandi nta musivire yibwa nta n'umwe. Ikibabaza cyane abanyagihugu baho muri quartier Gatunguru nuko abatware bigira sindabibazwa kandi ari bo bari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu ico kibazo. Ibituma abanyagihugu babinuba bagakeka ko abo batware boba bakorana n'iyo migwi basa n'abagomba gukingira ikibaba. Kandi niyo bibye umuntu nta n'ubu aza kuraba cyangwa bagateka dukurikirane cyangwa n'umutekano uri kuragenda, ahubwo bazatwenga. Biboneka yuko biza n'abantu bazwi muri kazi. Imboneyakure ahanini rero akaba arizo abanyagihugu badoma ku rutoke kuba arizo zikora ubwo busuma. Uruganda rwa RPA twarondeye Butoyi Simeo musaneri wa komine Mutimbuzi, ariko telefoni yiwe ntiyigeze icamo. Elvis niyo mwungere nawe we urakoze. Iyi muri ko murakurikirana radio RPA ijwi y'abanyagihugu. Amakuru twabateguriye abandanyiriza mu gisata c'ubutunzi. RPA mu bijanye n'ubutunzi navyo nyene nari nabiciye ku masonga. Abadandaza bakorera mu gihugu kibanyi ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo baciye muri zone ya Gatumba bariyamiriza amafaranga batozwa n'uburongoye igipolisi c'iperereza mu ntara ya Bujumbura yitwaje gusaka ibidandazwa baba bafise. Ayo mahera atorezwa ahari bariyeri irahitwa mu Rugarika ni muri zone ya Gatumba. Abo badandaza basaba abarongoye urwego rw'iperereza kuborohereza mu kazi kabo. Inkuru ya Ines Gakiza. Abo badandaza bakorera mu gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo baciye ku mupaka wa Gatumba bavuga ko badatahura igituma kuri bariyeri irahitwa mu Rugarika abari mu rwego rw'iperereza babahagarika kandi bapakira ibidandazwa mu modoka abari muri urwo rwego nyene baba bababona. Abo badandaza bamenyesha ko ari uburyo uburongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura yatoye kugira abatoza amafaranga, babasaba 50 kuri buri modoka ipakiye. Umwanya barawudutesha tarikira umwanya wo gupakurura ikamyo ibivuye ngaho kwa Siyoni igapakururirwa aha mu Rugarika kandi kuri frontiere ari hafi. Rero gacabonera gatangije 50 kugira ngo ndagutesha umwanya. Iyo ayipakiriye hariyo documentation, iyo uri kuraja kuri frontiere hariyo documentation, mugabo kacuvura n'iyindi yo ngaha mu Rugarika ikazikupakuruza. Rero tubona yuko reka cyongora umwanya kacitangiye 50 neza
komine igizwe n'abantu babiri hajya iyo documentation ifite abasivile batatu ikagira abapolisi batatu ikagira n'umushefu wabo rero yazanye na provinciale atwara documentation mu ntara uyu shefu wabo yitwa George akagira babaye indwi bakagira n'abaede bava kureza imizigo babiri. Abo badandaza basaba ko kuri iyo bariyeri yo mu Rugarika hoguma gusa abakozi ba komine hamwe n'abakora mu gisata c'ibidukikije gusuzuma ibidandazwa navyo bigakorerwa gusa ku mupaka wa Gatumba. Dusaba ko komine tegerezwa kugumaho kuko komine kuva na kera na rindi komine yari isanzwe ikora documentation nayo uyu ashaka gushiraho ako gakamba ka documentation uyu atwara intara yashatse gushiraho ako gakamba k'abantu benda biriwe bamuronderera inyungu ziwe kandi inyungu z'igihugu ntabwo ntajya gupakirira cyane kuri douane uwo bumvise ko afise ibintu bibi bamupakuruze barabe mugabo nibareke kuma mw'ibarabara bagume badutoza amahera atagira yiyaja turiko turibwa imbona nkubone kandi abategetsi b'intara batubona. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aheruka kumenyesha ko utugozi tw'amabariyeri two muri zone Gatumba dukwiye kugabanywa. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abarongoye urwego rw'iperereza muri iyo ntara ya Bujumbura kugira bagire ico bashikirije. Ines Gakiza nayo abadanaza bafise ubunywero muri komine n'intara ya Makamba bidogera kamwana wa mama kabonekera mu kuronswa ibinyobwa. Abo badanaza bavuga ko amadepo asanzwe arangurira ko abafise ubunywero bo mu mugambwe CNDD-FDD ari yaronka inzoga, ivyo ngo bigatuma abadanaza bandi baronka inzoga ku mafaranga menshi navyo bikabateranya n'abakiriya. Inkuru ya Josiane Muzaneza. Mu ntara ya Makamba hari mega SSD imwe, iyo nayo nk'uko isoko ryacu ribivuga niyiha ibinyobwa vya Brarudi. Amadepo yose yo muri iyo ntara arenga 10. Abadandaza bafise utubare muri komine ya Makamba bavuga ko ayo madepo agabuye ku buryo usanga harayaronka cane ibinyobwa kubera bayakorera ko bari mu mugambwe CNDD-FDD, ayasigaye agaheza kabura. Uyu n'umwe muri bo abitwiganira. bivanye n'ukuntu bapeye amafaranga mu ntara kuba bakabura inzoga, usanga bamwe bato batagira igiti mu gihugu, ugasanga nta izadepo babashirako ntiziriko zirahabwa inzoga. N'ubwo usanga aya madepo nyene aturako b'abantu bari mu migambwe iyo bamara baronka inzoga buri munsi. Uyu mudandaza aratubwira zimwe muri izo depo zironka cane ibinyobwa kurusha izindi, aho navuga ko ziguma zironka ivyo binyobwa zisubiriza mu gihe izindi ziba zidaherutse kuronka na kumuti. Nk'ubu kuva ku Noel indwi zibiri kirazira izo depo zimaze kuronka incuro 5 inzoga, ariko za depo zindi nazo ziko abantu basanzwe bato ntibigera baronka inzoga n'umunsi n'umwe. Depo zine hariyo bita kuri Bamututsi, hariyo bita kuri Rakorombe, hariyo bita kwa Riberi, aho bita ku Buyetse. Izo depo kuba ziturako abantu bakomakomeye nizo zoma ziko ziraronka inzoga. Abo badandaza ibinyobwa vya Brarudi mu ntara ya Makamba bamenyesha ko abadashobora kubironka kuri izo depo baheza bakazigura amafaranga y'umurengera, aho isoko ryacu rikavuga ko baheza nabo bakaduza ibiciro vy'ivyo binyobwa kugira ngo ntibakorere guhomba, ibiheza bikabateranya n'abakiriya babo. Muri kino gihe abo banyene ubunywero bakaba basaba umushikiranganje w'ubudandaji kubagendera agaheza akabafasha gutorera inyishu ico kibazo citangwa y'ivyo binyobwa. Josiane Muzaneza urakeneye tukiri ngaho nyene Makamba. Urunani rw'abanyagihugu b'intungane Citoyen Probe mu rurimi rw'ikinyamazuru ruhamagarira ishirahamwe Regidezo kuronsa amazi meza abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Makamba na cane ababa ku mugwa mukuru. Urwo runani rukaba runegura ingene ishirahamwe Regidezo rikora, abarongoye igihugu nabo bakigira basinda bibazwa imbere y'inyungu za bamwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi bakoresha nabi iryo shirahamwe. Kurikira Gervais Nibigira nicegera cy'umukuru w'urunani abanyagihugu b'intungane Citoyen Probe mu rurimi rw'ikinofunofu. Avuga yuko amazi ashobora kumara indwi imwe canke irenga, aho usanga amashuri, amavuriro, ibitaro eka n'ikambi zegereye aho ngo mukuru w'intara Makamba bashobora kumara iminsi atagira amazi, aho usanga ufise ingaruka mbi ku magara y'abantu cane ko baca bikura ku nzuzi zisanzwe ziri kuri uwo mugwa w'intara ya Makamba. Bwa mbere barabaje yuko uyu munsi ishirahamwe Regidezo risa n'uko riko ridabwirwa mu gutanga amazi n'amatara kandi byo bisanzwe rijejwe, aho usanga mu ntara nyinshi mu mikuru y'intara canke amakomine hari imidogo myinshi ijanye no kubura amazi
eka no kubura amatara. Ca kabiri rero nuko uyu munsi bivugwa yuko n'amazi na make baha baronka yoba yaciye atwarwa gukoreshwa n'umunyamabanga mukuru wa MSNDFDD aho afise ihinguriro rikayo yaciye yitwara umuhora rusanzwe w'amazi abanyagihugu muri iyo ntara. Ca gatatu naco nuko uyu munsi biboneka yuko hariho kwitiranya inyungu rusange n'inyungu z'umugwi uyu canke umuntu umwe, aho usanga uyu munsi abatwara rigide canke abarongoye ibisata bitandukanye mu vyerekeye amazi bitaho inyungu z'umuntu no gusumba inyungu rusange. Rero twasaba yuko umunyamabanga nimba akeneye kubandanya akora ibikorwa nk'umugwizatunga nuko yorondera amazi yiwe amazi akoresha kugira ngo cyane cyane yohereze abanyagihugu aribo bazomutora aribo bamutoye, aho usanga uyu munsi hari abantu usanga ngo twavuze ko bakoresha amazi yo mu nzuzi kandi ati bakoresha amazi ya Jidezo. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Nyabitaka na Mwerengeza iri muri zone ya Nyabitare komine ya Gisuru intara ya Ruyigi barababazwa n'amafaranga bariko baratozwa agasakisaki n'abarongoye intwaro yo kuzogura ikamyo hamwe nayo kugura ibendera y'umugambwe SNDD FDD. Bakababazwa kandi n'ingene bayatanga ntibabahe n'ibitansi bakabona ko ari inzira yo kubasahura. Ni inkuru ya Eroge Divin Remeshe. Abaganira na RPA mu banyagihugu bo ku mitumba ya Nyabitaka na Mwegereza muri komine Gisuru y'intara ya Ruyigi bamenyesha ko amazi iminsi babona abajeje intwaro babasanga mu ngo zabo. Ikiba kigenza abo bajeje intwaro baba banari kumwe n'indongozi mu mugambwe SNDD FDD abaruko kubwira abanyagihugu gutanga interano z'umugambwe uri ku butegetsi SNDD FDD. Amaherangana n'igihumbi ne amazi iminsi atozwa ku banyagihugu nk'uko bivugwa n'uyu umwe muri bo. Umugambwe SNDD FDD urikura akayifashanya kuri bene ya komine y'umugambwe mu gihumbi kuri ngo kitagira n'igitasi babaha cy'umugambwe cyane cya komine. Imbere yo kwakishwa ayo mahera yo kugura iyo modoka abanyagihugu bo ku mitumba ya Nyabitaka na Mwegereza bavuga ko hari n'ayandi bari bakishijwe. Mu ndwi heze naho banduje amafaranga y'igihumbi mw'ishidarapo ry'umugambwe. Abanyagihugu benshi barababazwa n'ukuntu babakaye imfashanyo nabo bakenye nabo bashonje naburya n'ikirere cyagenze nabi muri iyi mitumba ya komine Gisuru. Abo banyagihugu basaba abarongoye komine kugira ico bakoze mu guhagarika ibibera iwabo. Uruganda rwa RPA rwarondeye musitanteri wa komine Gisuru n'Inganza Gade kugira twumve ico bivuga ko ariko ntitwashobora kumuronka. RPA Makuru y'imibano abanyagihugu bakorera mu micungararo ya hari ingoro ndangakaranga Paredeza mu rurimi rw'igifaransa mu gisagara ca Bujumbura basaba ababijejwe ko botabaranya bakahakorera isuku bakanahakura imyanda ihuzuye kuko abanyagihugu atagikozwe vuba ngo bashobora kuhandurira indwara ziturutse ku isuku rike. Inkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize. Ikibanza kiri hafi y'ingoro ndangakaranga bita Paredeza mu gifaransa mu gisagara ca Bujumbura hahinduwe aho guta imyanda bikunyurwa nuko hameze ivyatsi bicika ishamba. Abanyagihugu baranguriye imirimo hafi y'ico kibanza bavuga ko n'abakora isuku mu gisagara ca Bujumbura batigera bahiyumvira ngo bahagire isuku. Hari ibintu by'imicafu bijanye n'ibikarato byavuyemo ibintu baba baranguye, ivyatsi byarameze ntibakihakorera, parikingi barayikuyeyo ntikija indani ija inyuma nukuri harateye kandi hari abadamu bakora ku mabarabara mugabo ntibigera baja indani kuhaharura. Hamwe atashokorwa vuba hashobora kwaduka indwara ziturutse kw'isuku rike. Abo banyagihugu bagasaba bijejwe gutora inyishu ico kibazo. Ingaruka mbi nazo nuko abakora impande yaho indwara zifatira ku isuku rike zishobora kubafata umwanya n'umwanya. Dusaba ababijejwe yuko bogifata mu ntoki hama bakagira isuku. Uruganda rwa Rupenso bashobora kuronka Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura ngo agire ico abivuzeko. Mu makuru ajanye n'imico kama leta ngo niyo ikwiye gushiraho amategeko abuza ko hacurarangwa indirimbo zaba iz'abanyamahanga canke iz'abarundi zirimwo amajambo y'ibiterasoni mu ntumbero yo gukingira umuco n'akaranga by'u Burundi. Ivyo bishikirizwa n'umuririmbyi w'umurundi Emery Nivyindavyi batazira Emery Sane akabona ko indirimbo z'ibiterasoni zagwiriye cane mu Kirundi ngo kuko atawigeze afata iya mbere ngo abuze ubwa mbere ko indirimbo z'abanyamahanga zirimwo bene ivyo biterasoni zivugwa mu gihugu. Kurikira umuririmbyi Emery Nivyindavyi batazira Emery Sane. Artiste no ko ndumwe ntigera shigikira ikintu cyose cyoza gititura imico kama n'indero yo gwaruka. Naho mpagaze kuri yo point ko indero yo gwaruka imico nibyo bigize umuntu. Rero igihe haje ikintu kibikora ko kitari ciza sinzopfa ndagishigikiye. Izo ndirimbo nk'izo sinigera zishigikira.
hama kuvyerekeye izo ndirimbo bifise aho vyavuye kaze nk'imyaka 5 izo ndirimbo zivuzwa mu Burundi kandi mu myaka 5 novuga ko abarundi bagiye kuziririmba nyuma y'imyaka 2 kubera ko babonye ko zakundwa cyane n'abarundi zaba indirimbo zivuye Tanzania zivuye Kenya zivuye mu Rwanda zashika ngaha zigakundwa gusumba indirimbo zacu ndimo z'abaririmbyi b'abarundi baca aravuga ati kumbure niryo soko rigezweho ibi bintu tubirimbye natwe byo kundwa kubera ko igitangaje nuko kuva ico gihe zavuzwa nta murundi cyangwa mu nigize yidoga mbe ikibazo kiraruka watangiye kwidoga kubera ko bikorimbwa n'abarundi kuko iyo myaka iheze ni myinshi zavuzwa ari nyinshi atandimo z'abarundi zirimwo zikora ku mitima y'abantu benshi kandi zivuga ibiterasoni rero sinshigikiye nayo babwiye umuntu wese arimba izo ndirimbo ariko turaraba abarundi babaye influence n'abanyamahanga kubera ko babona ko bikundwa ibyo bintu ngaho iwacu rero nimbare tekinike ko ibyo bintu bihagarara nyaza ko ufata ingingo yo kubihagarika ku ndirimbo z'abanyamahanga nizo nyinshi zinjira zivuga ibyo bintu hama n'abarundi bagashikirwa nyaza ko atamuririmbyi w'umurundi azoririmba iyo ndirimbo mu gihe azoba yumva yuko n'abandi zitavuzwa ngaho iwacu ariko mu gihe abo bandi zizokwinjira zikavuzwa ndabaraye ntibizokora ko abarundi nabo bareka kuziririmba hama ndumwe nemeza ko ushobora kuririmba indirimbo zitavuga ibishego kandi zigakundwa cyane hama kubaririmbyi baziririmba neza ko bozihagarika kazihagarika kuko indirimbo zacu ni nk'inyigisho rero iyo utanze inyigisho mbi zikora ku mitima y'abantu hama abantu bakayifata ukundi ugasanga biranabahinduye surtout nko indirimbo uri kwaziririmba nk'izo usanga abana bazumviriza ukundi bagatuma abana biyumvira byinshi rero uri kwica ugwaruka hama kuvyerekeye umuco naho ego ku muco hari ikintu bititura kuko mu mico yacu hari ibintu tutavugira hejuru rero naza ko batoja mu kurimba ibintu bituma imico n'akaranga bitituka rero cyo dusaba nuko leta yabijamwe igatora amategeko kuko icyo kibazo cyamaze kuba ikibazo maze kumva abenegihugu bacidogera kiba cyamaze kuba ikibazo umuririmbyi Emery Sane akaba bishikirije inyuma yaho bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura biyamirije indirimbo zirimwo amajambo atabereye zisigaye zivuzwa mu gihugu bagasaba abategetsi b'u Burundi gutuza ako karanda amazi atararenga inkombe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ubahuka mwaba mukurikira ku minsi yose ya kabiri mu kiganiro cy'uno munsi abatumire baragaruka ku majambo ahushanye umukuru w'igihugu yagiye arashikiriza ku mugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwo ku Mpanda utigeze uja mu ngiro kandi uburyo bwawo bwaratanzwe. Ikiganiro ubahuka mu gishikirizwa na Ines Gakiza. Ubahuka Ndabaramukije nshuti namwe banywanyi ba RPA nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro bahuka cyo kuri no wa kabiri genekezo rya 10 umwaka wa 2023 uno munsi tuganira ku bijanye n'indimi zibiri hamwe no kwivuguruza k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu majambo ashikiriza aha abatumire bacu bakaba baza guca ijya nino ivyo umukuru w'igihugu yagiye arashikiriza ku bijanye n'amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 54 yanyurujwe yaragenewe kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Abatumire ni nararibonye muri politike mu Burundi ari bo Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD akaba yarabaye umushikiranganje araba n'umushinga amateka. Karoli Nditije arongoye umugambwe Prona utemewe na leta ya Gitega nawe nyene yahoze aserukira abanyagihugu mu nama nshinga amateka. Twatumiye kandi n'uwanonoso ivy'amategeko umushinga wa manza Vital Shimirimana. Mukanya turaduga kwijambo. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura zikamaramaza. Aho umukuru w'igihugu yari yishikiye ahariko harangurirwa ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku Mpanda mu ntara ya Bubanza hari mu kwezi kwa Gitugutu mu mwaka wa 2021. Evariste Ndayishimiye ico gihe yaciye atanga ikiringo kitarenga indwi zibiri ngo babe bamuhaye icegeranyo c'ivyononekaye byose n'ababi
babigizemo uruhara. Muravye ingena igihugu cama kiriko kirahomba ubijeje ntajeje kubikora kuko nakamara amazi vyo mbonye ubwa mbere womenya ayo mahera tuzoyaheba tuyaheba bategeza kuyariha rero ubu giranje fata ingingo umushikiranganje turi kumwe ndagusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri vyo mwamaze guharura ivyononekaye kugira ngo tugarure impene itararenga umurambi. Inyuma y'umwaka urenga yemereye ukuri abarundi kuri iyo dosiye, Evariste Ndayishimiye yagarutse ahesha. Yamenyesheje ko ibyaha yari yavuze ko byakozwe atovyemeza ngo abashe kuvyerekana imbere y'ubutungane. Manda navuze nti fata yuko yari igiturire umushizi imbere y'intahe yuko indongozi yari bijeje yari igiturire aracabwira ati nakiriye kwa kangahe cyanga niki cazawe nande yakimpereye hehe urubaga n'ibicibwa ari cabo uwo yakimuhaye nta n'uwuzi n'igihe kimuhereye ntuzi ngenangana ntiyumva ko bagutsinze procureur acataha uti sawa uti nta ngorane rero atari ivyo rero basi wafashe ibintu minenegwe igihugu kirahomba yo ati meya kurupa ati jewe nanje ibi nabibonye ndasavye imbabazi. Naho umukuru w'igihugu avuga uko inzira zofatwa kugira ukuri kuja habona kuri iyo dosiye ngo ziratomoye. Karori Nditije aranegura inyifato y'umukuru w'igihugu kuri iyo dosiye kuko ngo ariko asasira indavu usuma mu gihugu arongoye. Uwo munyapolitike yahoze ari n'umushinga amateka Evariste Ndayishimiye ataco yaronse kuri iyo dosiye watinya igitsure c'abo basangiye umugambwe bafise uruhara muri ubwo busuma. Ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yivuguruza avuga ikibukeye akavuga igihushane cacu turabimenyereye mugabo birababaje birateye agahinda biramaramaza igihugu cacu c'u Burundi eka nawe nyene biramutesha agaciro mu maso y'abarundi mu maso y'amakungu. Vyerekeye rya rugomero rwari kubakwa ruzi Mpanda rwatekanywa kubakwa ku mafaranga ashika ku miliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi akaba atakintu kiboneka na kimwe cakozwe yari yavyiyamirije aravuga yuko ayo mafaranga yanyurujwe kandi asaba kwishurwa twari twabishimye yasaba mbere yuko abivye ayo mafaranga bofatwa bagafungwa mbere no kwishura bakishura ayo mahera biciye mu matohoza n'ubutungane bwigenga mugabo mu nyuma nkuko yama yaciye yivuguruza yimaramaza avuga ko nimba ayo mafaranga yaribwe ko bigoye yuko leta yerekana wari igiturire n'uwagitanze ko leta yoca itindwa na procureur atoshobora kubyemeza ati kandi basabye ikigongwe bakagira bati twayifashe menegwe ntitwivye ati yo kigongwe bo kigirirwa ati ntangorane bagisabye n'ibara ryo kumutemere n'akamaramaza no gusasira indava ubutuma kwiba kunyuruza amatungo y'igihugu abateye rero inguvu intege abo bose bafise akaboko karekare. Isiguro twobiha nuko bwa mbere hoho ayo mafaranga yanyurujwe yashizwe kuri ico bitigiri hakurikijwe ivyigwa vyagizwe vyimbitse vyagizwe n'abahinga babinonosoye abajejwe kubaka urwo rugomero barazwi abajejwe gukurikirana ivyo bikorwa barazwi uruhara rw'umushikiranganje ajejwe amasuko ntangaguvu rurazwi ico gituma rero ku bwacu abo hanwa barazwi ubwo rubanza rero nubwo yuko n'umwana yoruca mbego bazati ujya kumemanira kiza y'umushikiranganje basoko ntangaguvu ko twari tuzi ko aho imbere yuko amushikira atakintu yari afise ko yubatse amahoteli hirya no hino akubaka mbere n'ibiro aha leta ikamuha mbere mukuru w'akamuha ikidari c'uko ari umunyagihugu w'intungane w'akarorero ntimwumva yuko bagize bati ko wanyuruje duhe tubegere ko bawunda atinera ibegerwa ku bwayo igakoma amashi niko leta ya CNDD-FDD imeze umengo Perezida Evariste Ndayishimiye ntazi ico ajejwe n'ico atajejwe ntazi amabanga y'umukuru w'igihugu umengo aramudenda
ikindi twokwibaza nuko mbega wewe kumbure ntiyaronse igifukamunwa kumbure ayo mafaranga mbega ntibayasangiye sico gituma yoba ariko arabakingira ikibaba canke tukibaza tuti mbega nta bantu bamutera igitsure bavuga bati ibyo bireke utabiretse arico wibonerako. Leona Nyangoma nawe ati President Ndayishimiye nagabanye kwidodomba akore uwo yahoze ari umushingamateka aratanga inzira zishobora gukoreshwa kugira ukuri ku busuma bwakozwe muri uwo mugambi wo kubaka urugomero rwa Mpanda kuja habona. Turamenyereye kumva mukuru w'igihugu yidodomba ariko tukarindira yuko ivyo avuga kandi vyo bija mu ngiro tukabura. Ubu naho rero urumva kuri urwo rugomero rw'Ibubanza yavuze ngo kugira ngo aya mafaranga miliyari 54 agaruke nuko ikibazo coja muri sentare. Ati nawe muri sentare bisaba amasura abuze none ubona bisha bihagarara oyasuko byatereza kugenda. Bijye busuma bwabaye kurya rugomero ni nka bwa busuma twogereranya bw'indege yarera umukuru w'igihugu Farukono 50. Hariho n'izindi nzira ashobora gucamwo kugira ngo ashobore guhasha ubusuma. Hariho urwego guperereza. Urwego guperereza mu bisanzwe gikuru twateza gukora gwateza gukurikirana ibijanye n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Aho urwego guperereza rurashobora gukora amatohoza rukamenya neza atagukekeranya ayo mafaranga iyo yarengeye. Turetse urwo rwego canke na leta, inama nshingamateka nk'uko twigeze kubikora mu mwaka wa 2005 twarashyizeho komisiyo irimo abashingamateka bangana ku gitigiri abatavuga rumwe na leta n'abashingamateka bari umugambi uri ku butegetsi. Nibo bakoze itohoza kwinyuruzwa kwigurishwa ry'indege Farukono 50 yarero umukuru w'igihugu. Igurishwa ryabaye mu manyanga, hanyuma raporo yarasohotse biragaragara neza, barashira habona ingene indege yanyurujwe kandi ko igihugu cahombeye miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika, ukuvuga hafi ubu muri ibi bihingira ararenga miliyari 15 z'amarundi. Ubu rero n'ubu harashobora kujaho komisiyo umugwi w'abashingamateka mugabo bagafata ibitigiri bingana, abatavuga rumwe na leta n'atari benshi n'abavuga rumwe na leta navuga bari nk'umugambi uri ku butegetsi, bagakora enquête bagakora itohoza bomenya umwanya muto ntibigoye aya mafaranga yo yarengeye. Ikindi ashobora gukora arashobora gushyiraho ikomisiyo iraba amatungo y'umwe wese ibyo afise, cyane cyane bahora bayoboye bafise ubuyobozi muri leta canke bakiriyo, akaraba yuko afise amatungo y'umurengera, amatungo yiwe ahuye n'umushahara afata. Ukabona umuntu yubatse inzu y'imiliyoni y'umuriyardi tuvuge, ndabizi ntangi sinzi ngaho mu Burundi turavye imishahara abarundi baronka ko hari uwo mu buzima bwiwe bwose sinzi ko ari uwo yarayashikirije umuriyardi w'amafaranga. Kumva rero ko inzu z'amagorofa nk'izo zirwa ziraduga nk'ibizinu, nakoresha inzego ziwe urwego guperereza nta na kimwe atazobona kandi anyarutse uko biteba nuko ibimenyetso by'ubwo busuma bizimangana, anyarutse ku buryo uyu mwaka urangira amaze gushikana mu kigega ca leta tuvuge imiliyardi 1000, ko ayamaze kunyaruzwa kuva CNDD dedigiye ku butegetsi harenga ayo uko twagiye turavyumva ku babikwikiranira hafi cane cane. Nashire mu ngiro ivyo avuga, agabanye kwidodomba, afata ingingo. N'abanonosoye ivy'amategeko bamirira kure izo nsiguro za President Evariste Ndayishimiye. Umushingwamanza Vital Nshimirimana asigura ko hatabuze ubuhinga bwo gushira habona ukuri, ahubwo President Evariste Ndayishimiye yashatse kubwira abakurikirana dosiye y'urugomero rwa Mpanda kubiheba kuko atakizokogwa ngo abanyuruje miliyaridi zirenga 54 babihanigwe.
kuvyerekeye ugurwanya igiturire canke ingene amatohozo y'igiturire agenda si ibintu vy'ibikinisho ni icaha gikomeye cane gikenera yuko inyamiramabi abashingwamanza hamwe n'abacamanza bakora amatohozwa bitonze bakabikora babishoboye bakaba bagizwe n'abantu bavyize n'abantu bamize akabuye k'abagabo bakaba ari ba bantu badakebaguzwa bakaba ari ba bantu barinda bazi n'ico bakora atari ba bandi bakoreshwa ni telefone atari ba bandi umwanya wose babona amaso y'abagenero canke abashinga amateka canke abashikiranganji aguma ku rutugu rwabo akaba ari ba bantu bavuga bati reka dukora amatohozwa kugira dukize igihugu iyo habonetse abakora amatohozwa barashobora kwicarira ibyabaye bagakoresha inyandiko bagakoresha ibimenyetso bagahamagara abantu umwe wese bakamubaza ico yakoze canke ico atakoze hanyuma bagasuzuma iyo amafaranga bakeka yagiye canke abayajanye n'ingene babikoze bigize amanyama bakanorondera abahinga bashobora kubafasha bakarondera abahinga bo mu bihugu bibaza yuko amafaranga yoba yagiyemo canke yanyerejwemo kira noneho kuvyerekeye amafaranga anyuruzwa mu gihugu c'u Burundi kenshi aherera mu bantu canke ugasanga yakoreshejwe mu bikorwa vy'umugambwe nk'uko tugize iminsi tuvyumva imiliyaridi 54 si ikintu vyuka ingura atoya ahantu si ikintu uronka umwanya uwo ari wo wose iyo bimeze uko tukumva umukuru w'igihugu avuga gutya ni nk'uko yo bariko arababwira ati nimushake murire mwihorere ibi bintu ntimuzosubire no kubivuga harya mu bisanzwe yaje kubabwira ati ibi bintu by'iyi baraje yo ku mpanda ntimuzosubire no kubivuga kuko ntibikunda ntacyo muzokuramwo Nino ngaha nshuti namwe banywanyi duciye dusozerera ikiganiro bahuka cyo kuri no wa kabiri mwumvise insigura batumire bacu bahamajambo mukuru w'igihugu aherutse gushikiriza abacibaza ahakamanganiye dosiye y'urugomero rwa Mpanda Evariste Ndayishimiye yari yiyemeje gukemura mu mwanya muto araciye umwaka urenga abanyepolitike n'abizi by'amategeko bakaba bahuriza hamwe ko amatohoza kuri iyo dosiye ashoboka n'ivyemezo bishobora kuboneka ku ruhara rw'umwe mu begwa n'iyo dosiye bakoze abatumire ku kanya kabo baduhaye mwakoze namwe mwaduteze yompi kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza naho ubutaha ubahuka Hano rero ku kiganiro ubahuka duce dusozerera amakuru yo kuri no wa 10 umwaka wa 2023 nkengurukire mwebwe mwafashe akanya ko kuyakwirikira abamenyesha amakuru bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene ndabakengurukiye kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko nkaba ndabasezeye ndabipuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye